Morning Burundi. Uburundi burakeye. Hero bakunzi ba Morning Burundi TV, nizere ko mumeze neza aho muherereye mu mihingo itandukanye, abari mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse mu ntara zitandukanye, ndetse n'abari hanze y'igihugu, diaspora hirya no hino, ndetse bariko barakora ubuzi butandukanye. Ndongeye kubaramutsa, dufise umutumire uno musi adasanzwe, ewana amaze imisi ariko arabitsa kuri rezo sosio, ewana vuba ashinga ugwiwe, nivyo bisi bariko baramumenyerako nkuko mubona imbere yacu. Turakora mufite ndabaramukije cyane. Meze neza, turakomeye, nasa neza. urakoze. Ego amazina ako hari abatarakumenya neza, bashobora kuvuga ati ajya amazina ngo nayiki, abatakozi barashaka kumenya. Okay, bazina nawe n'abavyeyi ni Ntakarutimana Minera. Yego, Minera umukobwa mwiza niko nobivuga, umukobwa agasi. Abenshi bariko baravuga amajambo menshi. Mbega niki cyatumye ukunda umuntu afite imyaka 60? Abenshi ntibabitahura ati ni gute umukobwa w'imyaka 20 ashobora gukundana n'umuntu w'imyaka 60. Rero abantu bariko 60 jewe nari niheje. Okay, byakujemo gute, mwahuye gute? Abantu batabitahura bashaka nyene kumenya iyi nkuru. Abenshi bavuga ngo nta muntu ngo nta nkuno ngo z'abantu bakuze, ngo uri kiri muto, ngo uri mukuru. Wewe ubyakira gute, bimeze gute? bon, jewe cyambere urukundo nakunze n'umusheri wanje navuga nta fatiro kugira, kubera ko urukundo rufise ifatiro, urwo rukundo ntiruramba. Kubera ko ushobora gufatira ku kintu runaka ugasanga ico kintu harageze igihe ntikibaye kigihari. None wumva uwo muntu wowe ukimukunda? Kunda umuntu kubera ko umutima wawe wavuze ati ya muntu ndamukunda, ata kintu na kimwe. Mu bisanzwe rero uramukunda? Je ndamukunda kandi cyane, nimba narinze ndamupostinga bivuze ko ndamukunda. None kubera iki abenshi bari bagize ati none ni gute ushobora gukunda umuntu agusumba imyaka myinshi kandi hariho abakiri bato ari benshi, ikindi naco ukaca wongera gukunda umudiaspora? Kubera ntiwaravye akanoti cyane? Bon, ni kubera nyene abantu bamaze kwishiramwo ngo diaspora. Ubundi urukundo ntirugira umupaka, niko nabivuga, niko tureke n'umupaka. Urukundo ntirugira ngo kunda ngo w'imyaka iyi buya. Nico gituma n'urukundo nyene nta kindi kintu kiruherekeza. Donc rujaho rugomba wiyumviriye guta ku musazi nuko nyine. Kumva nubwo aba ari umusazi ati uramukunda kandi ukaba fier nawe. Ubu rero ko bariko baradukurikirana, urumva nyene kuvyiyumvamo ko mushobora kubana mukaba umugore n'umugabo. Na invitation zarasohotse. Yego. Ati rero vuba murashinga le 22 février natumiye abantu bose n'abajya bose urabakeneye. Yego. Cyane bagiye bavuze ndumva ngo sibyo Mutama. No. Mutama none nawe ntakeneye gukunda. Arakeneye urukundo. None abantu benshi baravuze ati none kurya mukobwa twari tumumenyereye akunda gutanga impanuro kuri, tugakora kubona ama video bamwe ariko arahanura abantu. Hariho video yigeze kuboneka ivuga ngo abakobwa bo Bujumbura bakura amaboko mu mpuzu bakore. None nawe no musi bavuga yuko woba wakintu rya Mutama kugira ngo profit amahe. None nawe ku mpanuro watanze abantu ntibashobora kubitahura neza, mbega yari amajambo gusa cyane? Jewe ikintu ca mbere no kubwira, sinahanuye abakobwa ngo bikorera amavoka kubera ko jewe ntakora. Jewe ndakora, kandi biri mu bintu vyatumye ujya muhunga nkunda, kubera ko yarabonye ndi umukobwa wo gushira mu rugo no mu gihe yoba adahari. Hariho ivyo nokemura mu bushinga ciwe. Nico gituma atabanga ririmo. None ujya mukunzi wawe muba mwarimo marangije kingana gute kugira ngo ibintu byanyu mu bushire ahabona? Tumaze 2 ans. Imyaka 2 yose. None ko utigeze umushyira ahabona, umugiye kumushyira ahabona? Ndamushira kuri stats.
abantu baramaze kuba nabi ubu nimba ushobora kwifata ugaposta umukobwa ukunze sindabikwanyiye kubera ko umuntu azi principe ziwe mais dans ma part sinshobora kumuposta n'ubu ngiye kumuposta nyine kubera ko bon ntibikiri ibanga tugiye kubishira ku mugaragaro tuzocaho abantu batubona batubaza ati bimeze gute urumva rero wayi no guma ndamwigeza yezo kumwerekana bamubone hari abantu benshi bakora kuvuga ko ngo abakobwa muri iki gihe ngo basigaye ngo bakunda ngo abantu bakuze kubera amafaranga kubera abasore b'ubu usanga ata amafaranga mais c'est pas les autres si twese hari abakobwa bakunda abahungu kubera ko yamukunze none ndakubaje gani ubu ni hariho umukobwa okay wait abahungu mwese mufise amahera sawa none nimba mwese mudafise amahera nta birirwa baragira mariage akayigira no mu modokari ngira ngo kagomba kandi mariage kaba akabwira umukobwa ati okay tubigenze uku tugira uku kandi bakabana imana ikanahizagira bakaronka vya bindi byose abahungu basamara ntibashobora guherera ku bakobwa twese nabagiye bakenye barakeneye urukundo hari abantu bagiye baravuga ngo mujya mu ngo ujya mukunzi wawe ngo yarafise urundi rugo ngo bamukuye mu rugo yarafise umuryango mbere byo bari byo canke n'ububeshi niyo by'abantu bavuga bon ni kujya kuntu nyene abantu bavuga amajambo batazi ariko nta rundi rugo yarafise yarakira umusore ku myaka 60 yarakira umusore none wewe ku bantu bavuga ngo ntaye ngo uje kubaka urugo n'umuntu akuze wewe abantu bariko barakuvuga ubu wiyumva gute nko mu kibano cyangwa aho baye cyangwa abagenzi bawe kuko ndazi amajambo menshi aravuga wewe uba wiyumva gute nk'iyo nabo bariko barakubwiraho amajambo nk'uko kuri izo sosio byagiye biratunguka bakagira komanteri nyine zitandukanye zimwe nziza n'izitari wewe ubyakira gute jewe urazi ikintu niyemeje kwakira komantari yose y'abambi yaba nziza yaba rumva ikintu cyose bazovuga niyemeje kucakira kandi mu kwakira biye bintu byose muri jewe byubaka ibuye rikomeye rinkomeze rero wewe ati abavuge cyangwa bareke jewe mukuru kubaka neza hari nk'abandi bakobwa bagenzi abo baba batinya kubakana n'abantu bakuze bakavuga ati jewe veni nubakanye n'umuntu ati nubwo yoba ari umusore gusa afite imyaka myinshi ati ni iki wewe wumva bababwira ko babitinya bavuga ati jewe je nubashimye kubakana n'umuntu wewe ni cyahe nijya hibanga wakoresheje yo kumva wowe timba novuga kurinda cyane no kurinda none se urukundo uratsinda kubwira niya maprincipe nakubwira ariko burya umukobwa cyangwa umuhungu hariho ibintu agendera akavuga ati jewe ubuzima bwanje ngomba kubutwara umuntu akavuga ati ngomba manze ndondera amafaranga ndayarondere nzogenda kurongora umugore ari uko narose kashi none uyo muhungu niyarondera kashi ugomba azovuga umukobwa arongora ategereza kuronka umukobwa kandi uke ko hariyo n'abakobwa bagenda bakutse ugasanga umuhungu akiri muto umujene nka wewe agiye ku mukobwa akuze ivyo birahari biriho igikuru gusa nuko mumenye ukuntu mwubaka urwo rugo rwanyu mu kubahana afite mwebwe mwaremewe kubahwa umugore amaze kuba kubaha yabihetse yabikwiye abandi bagiye baravuga ngo burya mukobwa ngo turiko turaraba ngo yarabeshye ngo ku myaka y'amavuko rero nibyo imyaka mwavuze yo bariyo cyane si kubera benshi bavuga ati ngo nawe nyine ngo aryoshobora kuba ariko arabesha umenga ngo ariko arigira umwana ngo mugabo ngo nawe nyine ngo harimo akantu ahubwo nagira nari kwikuza kugira ngo nyene bigire bihure n'imyaka y'umugabo wanje nari kuvuga ngo semigi nategerezwa kwiduza
wosanga naho naridugije naho bimenya gute icyo kibazo nyine kinabijyanye nyine mu bisanzwe imyaka yawe y'ababyeyi hagati jewe imyaka mirongo ibiri rero abantu bari barakurikirana bishobora no kubakana n'umukunzi wawe imyaka 31 imyaka abantu benshi rero ntibatahura mu bisanzwe urukundo cyari nyine nk'abatabitahura bashaka kubitahura boba bajangira mu byo twovuga baja mu byo batazi okay rero uko maze kubitahura urukundo uko byumva wasigurira nk'abandi bariko baradukurikirana cyangwa bashaka kubisobanura ni iki wobasigurira urukundo ni iki urukundo rero ngiye kurusigura ngiye kubesha ariko ndashaka kuvuga akantu gato kuba urubaho cyane ntirubaho urukundo rurabaho kubera ko nimba barigeze gutanga akarorero kuri Romeo na Juliet Jacques na Rose sibyo nanira n'umusheri ivyo wanje birakomeye ariko ivyo barabivuga kubera ari ama histoire mugabo bavuga ngo bibihe none najewe erega naje bazovuga ati harabaye umukobwa yarongowe n'umutama byarubiye bo mw'iki gihe bavuga yuko basi ari bihe tugezemo bavuga ati abakobwa bakunda basirengo bahurondera ngo amafaranga ngo ntabyo inkundo ngoma nubwo ngo bagungo abakwereka ko ukunze ntabagukunda ngo n'amafaranga yumva abo ba Juliet na Romeo batanze n'abantu ba kera tutaragera mw'isi tugezemo no musavuga ngo abakobwa ngo ntashobora ngo bamwe ngo kwikoza abahungu kubera ngo atamahera cyangwa ngo baje kubatama ngo ku bantu bafite kubera bari bakusana sha nibaza ko atari uko bimeze abantu babi mu isi bamyeho abantu beza mu isi bamyeho urumva nyene wovuga ati byararushijeho bitewe n'ukuntu ibintu byo mu isi bigenda birahindagurika ariko ibintu byose ubona bitubako ngaho mu isi rero isi yacu uko tuyibona harimo abantu beza harimo n'abantu kandi n'abo bantu beza no mu kinjana cya kera bari bahari kandi nabo nyine bariho uretse gusa ko uko isi igenda iregera imbere nuko ibintu bigenda bija ahandi hantu sino ibintu byose byari bihari kuva kera umukobwa akiri muto yashobora kuja kumenya kera hoho numva ngo umukobwa yarashobora kuja kuba hasi imyaka 15 16 18 urumva bagenda ari n'abataho je naye nakecuru nabaye wakecuru ku myaka 20 none nimba banyokuru bubaka ku myaka 16 je nkaba ngiye kuri 20 yumva yuko je naye nasaturiye mu ariko imyaka umva ntabwo ari myinshi none abantu benshi barakunda kuvuga yuko basima kino gihe nubwo wowe byashitse ukaronka umukunzi wawe amajambo akaba menshi kino gihe baravuga yuko ngo abakobwa badakunda bikoza abasore kandi bigwiriye kubera ngo ata amafaranga kubera ngo n'abakobwa b'ubu ngo ntibashaka kurongorwa ngo bikundira gusohoka bagumye baryoherwa mbere nawe kwico ari ibyo woba ukizi ko abakobwa barongoye ubu basigaye badashaka kwikoza ngo abasore ngo nta mafaranga bafise umusore akagupropoza mu ukabona umenga ari ibintu adakunze kubera uri umuntu waba waramenyereye gusohoka uri umuntu wamenyereye kugumushaka ibintu bimeze neza ariko ugasanga afise ibigeranye mushobora kubana mukabaho mugabo ukaca usanga ati oya asima wewe hoho arico wubitse ugerageje kubiraba byiza twebwe abakobwa turakunda ibintu byiza ariko mu kintu cyo kurongorwa nibaza ko abakobwa ntobinjira rwose kubera ko buriya buri mukobwa wese ugiye kumwegera ukamubaza ugiye kubwira impamvu atagomba kurongorwa n'abandi yaravuga ati jewe ninakuzi imyaka ibiri atukara mariage rero urumva buri muntu wese afise ukuntu atwara ubuzima bwiwe ni nk'uko nawe ushobora kuvuga ati jevre 2025 nihera ntarongoye kandi ukora uko ushoboye wewe uve mu busore ariko benshi baranavuga ngo
kandi n'abakobwa ngo bigiye ngo bamwe bamwe ngo nabo nyine ngo bashaka gukora ngo barondere amafaranga si abakobwa muri kino gihe ngerageje kuraba turatandukanye na kera umwana w'umukobwa ntiyigera akora ariko abakobwa bamwe na bamwe ubu bakora nk'abahungu kera umukobwa ntiyakora basi mu myaka iheze umukobwa yarashobora guheza ishuri akicara muhira akarindira ati ndindiriye umugabo azoza kuntora buri kintu cyose niwe sibyo ariko ubu urabona ko umukobwa ashobora kubyuka ajya gupambana ubu n'abakomvayire baraba abakobwa urabizi abakomvayire ubu basigaye kera byari bihari ubu umukobwa arakoka bakanamuhonyora akaduza amaguru umugabo agataha yagize iki yabizi yashu none urabiye kuri kera icyo gihe abakobwa batakora n'ubu basi boba bariko baragomba gukora mbega umva avantage ni kuba ubu boba bakora canke ni nkuko vyoguma kumwe kwa kera bahize ayo mashuri bakicara ntibakora gukora ahubwo nibakore n'abandi barushirizeho gukora jewe hariho abantu bankurikirana bari muri Kenya babonye kege ikiganiro c'amavuko bacambira ati nela iki kiganiro ukoze ino muri Kenya kirasanza kubera ko turiko turabona ukuntu abakobwa bino muri Kenya bakora gose bagakora batiziganya urumva kugira ngo famiye zabo bazigeze kure ati muri Kenya ushobora gusanga umukobwa yipangiye inzu afise imodoka ari yiwe mu mutahe wiwe kandi yahawe n'umugabo oya umukobwa w'umukenya arasohoka nawe mugasohoka mwese mugasangira facture bebe ndihaya nawe rekaye kiri kibazo naco gikunda kuboneka ngo abakobwa basama y'abantu bakunda kuronka abakiri ngo bakunda kubaka ivyo navyo barabaronka mana yanje nibareke kubesha barabaronka none yo muburagure ugasanga ngo uwo mukobwa wa mukobwa ngo ashaka kuma yiryohera uko nyene batari mu byo kubaka cyangwa ugasanga no kugira ngo uronke umugabo ngo birakora ngo kubera barangamutsinda oya barabaronka ni inkuru gusaza abantu sinzi barabaronka abantu nyene hari ukuntu iyo baronsa akantu gato bafatirako baca bagomba kurenza sino barabaronka baronka barahari abakobwa b'umutima kandi erega amafaranga agiye asangira ushobora kugira amahera ubuze umuntu muyasangira n'ingorane n'ibibazo nico gituma ubona abagabo basa amahera menshi bagerageza kurondera abakobwa bagiye batandukanye kugira ngo umunezero wajya amahera bawuronke simvuze ko umunezero kuja mu bagore benshi oya ariko bobo bumva ko ajya amahera oya partage ahantu hagiye hatandukanye kandi nawe nivyuzi hari umuntu ushobora gusanga se nk'abakobwa apangiye amazu yahaye amamodoka n'ibiki barenga nka batandatu wowe ugasanga mugendana n'umukobwa mugenzi wawe utazi ko musangiye sugar daddy cyangwa musangiye umuhungu ashobora kuba yarose akiri muto avuga ati ese ushobora kurongora ubunyene reka nze ndigendera n'abakobwa gusa nuko kuri ico haraba ikindi nacyo gikunda kuboneka ugasanga umukobwa akundanye n'umuhungu bari nko mu rukundo ugasanga ariyo nk'amadutwe umukobwa ariko aragira agasaba nk'umuhungu ugaca usanga ubwo nawe kanya umuhungu ntayafise mugavuga ati jewe ndapavuna kuki yarondera nzora nyene zaturabigenza mugaca usanga umukobwa kubera ayamwimye abo kandi aciye ajya muri ba sugar daddy canke mu bayafise mbe abo bakobwa bo bahamwe uyu mukobwa we ashobora kuja muri ba sugar daddy motifu ngo nuko yabuze amafaranga iyo bamwibaza ko nibaza ko abakwiriye kumanza kwanza akiyumvira mugabo hariho umukobwa ashaka kuvuga ati jewe ikirasi hanzira mbona ve ariko ukaja muri ba sugar daddy uvuga ati ngomba nkure ikintu kizima amamveye ari gushaka basi kavuga ati iki ni ikintu ngomba nkore ninamara kuronka ico ndonga chandeka ariko no mushobora guhura na sugar daddy ugahura ejo n'uwundi ugahura ejo n'uwundi ariko bizokoroha kubaka uri bose nanje ndiko ndakubwira uku mu gihe amizima niho numva bababwira ngo turazira kutungura mugabo ngo mu gihe wabuze ibintu fungura nyene wumva ko inzara nyene yakwisha fungura amuseka rero n'abakobwa basi nimba hari igihe
hari igihe uba mu buzima ukavuga ngo basi mana ntibibe nk'uko ngomba bibe nk'uko ugomba wese ugasanga wakoze ikintu utari gukora sibyo turi mu isi kora ico kintu mugabo ntukigire umugenzi ariko uvuga ati jewe iki kintu ndagikoze atari ku bushake bwawe bitewe na situation ndimo. Mu bisanzwe rero umukobwa akundanye n'umuhungu uragisigikiye yuko ashobora kujya ku wundi muntu afise ayo mahera mugabo ntibibanda Sindabishigikiye ni mu gihe sinzi ko ntahuye ni mu gihe waburaniwe wa muhungu nimba yakubise inzu bifunsi bitanga nimba nawe uvuga ati nta muntu n'umwe ufise nuganira urashobora kubikora sibyo ariko utabigize umugenzi. Ariko hariho n'abandi basabisha bakora nk'ikintu kigaragara nk'ubu usanga nabuze amahera ngo yama menshi ngo yo kugorora inzara abakobwa b'iki gihe urabizi ucaye ngo gusohoka ugasanga bapfuye ngo jewe ngo sheri banje ngo nasohokana ivyo ntibifashe vyemeza onye sinabashubikira. Oya kuri ico urumva naco ko ari ikintu ico onye urumva uca usanga ari za ngeso mbi z'umukobwa ariko hari abakobwa babikora mu kino gihe kandi biragwiri benshi benshi. none nico bahanura nk'abakobwa jewe ico nobahanura nuko ubwa n'ibyo ufise ibyo udafise uno munsi ibyo bironka ejo nimba umuhungu mukundana ashobora kuba yo guhereza mavuga uraza akazi akora araguhaye nka 50,000 menya kuyajera menya uburyo ushobora kuvuga ati jewe amafaranga barayampaye eske aravamo inzara aravamo amabara aravamo umushatsi aravamo amaspray ibiki byose ukavuga ati kiri très important ico manza gukora kugira ngo wirinde kuja hamwe. ariko ico araba abagifa ugasanga ngo sheri wanje ngo ntiyasohoka agaca higa abamusohoka ivyo navyo ni kwa kuntu usanga abantu dutandukanye buri muntu wese agira kwiyumvira kwiwe ugasanga bon n'ubuzima bwa buri muntu ivyo nkunda sivyo rero urumva ko tumeze uko mugabo urumva yuko hariho igihe usanga nk'uwo mukobwa agira nk'ivyo bintu usanga bimubereye ingaruka mbi kuko umuhungu uzoba wamuhevye ukagenda k'uwo muntu afise amafaranga ugasanga uwo muntu arobatse n'umugabo kumushiradari ugiye no ku wundi none vya bindi basiba bavuga muri iki gihe ngo abasore ngo ntibakirongora wumva uwo mukobwa uzomurongora gute canke ngo umugore umugore mu bantu urumva nyene nk'uyu hari igihe bihera hari igihe nyene avuga ati jewe nagomba amahera nayaronse ikibisigaye ndabireka nk'ubu wowe wishize nko mu gishingo c'umuhungu n'ubwo bidaje n'akarorero akugize nk'uko ari umukobwa agiye kumushiragadi wa mbere babimenya agiye no ku wundi mbe wewe uvyakira gute urumva nyene ko woba urumva nyene vyombabaza malgré tout vyombabaza kubera ko buriya iyo ukunda umuntu ukabona araguhemukiye hariho ibikomere agusigamo hariho ahantu agushira rero byombabaza kandi abahungu benshi bashikirwa n'izo ngorane baramara igihe kirekire badasubiriye mu rukundo. ni kuvuga rero abakobwa bafise izo ngeso ni kuvuga bobo umwana n'ivyo bafise niba sheri babakubwiye ati nera amaze igihe kitari gito n'ino minsi ariko aratsindira rwose ndibaza benshi bariko barabibona abantu bumve rero ko uno munsi twari twagiye mu yindi sije ariko tubandanye ku nkuru ya nera abantu rero uno munsi bariko baradukurikira nyene birumvikana ko nera ari pe ndetse yumva ko agiye gukorana ubukwe n'umukunzi wiwe atitaye ku majambo canke kuvyo bavuga byose urumva n'ubwo amatwi ati rero bavuga ngo gufata risk yego mbega ubu birakorohera nko mu kibano none n'ino minsi ko imaze iminsi biriko birazunguruka rwose nko mwino minsi birakorohera nkaho uciye yego biranyorohera nk'abantu bashobora kuvuga ati wa muntu ngurya canke biranyorohera rwose biranyorohera mu kibano hoho barambwira ati kuraje ariko nk'umuntu nyine akamenyereye niwe ashobora kumva yuko umengo yoncira urubanza ariko urubanza abantu nibo bakunda kenshi bamenye akantu kose mbe
ubu nk'abavyeyi baramwakiriye nk'umukwe ati nta kibazo umukobwa wacu Nira umukwe turamwishimiye kandi n'urugo rwanyu tuzorohereza kugira boba bavyishimira abavyeyi bawe cyane. nagira invitation z'ibintu zisohoka abavyeyi baba bavyemeye tuba twabivuganye nabo abavyeyi barashobora kugira invitation ariko ugasanga abavyeyi barakwanyiye ariko ukavuga ati jewe ntegerezwa kubaka. oya n'ukuri baravyemeye mu bisanzwe umuntu ntagomba kubaka yicaye abanga abantu ngo baramvuga cyane ntibamvuga. ivyo ntibikwiriye mu bisanzwe nyine kubo bariko baravuga naho kari filime ivyo navyo hari ico wobabwira ko ku bantu badafise umuco kugira ngo bashobore kubitanga. ku bantu bavuga ko ari filime nibagume barindiriye filime ngiri zosohoka ariko noneho ubu bariko barabibona ko muguma muja ahantu hamwe hamwe mu bibanza vyiza bitandukanye mwaberewe mumeze neza. nibabirindire ngira nimba bibaza ko ari filime ngiri zosohoka reka tuyirindire twese. rero urubanza rwawe ruzoba ku munsi wa kangahe abantu kugira ngo bagume bibukiye samedi ruzoba amatariki kugira ngo bayumve. le 22 février itariki 22 z'ukwa kabiri. Ntazoza ushaka canke hazoza ushaka n'ukuri ushaka invitation narayipibliye ahantu hatandukanye kugira ngo babandi bose baze. nkuko rero twatanguye ibiganiro ari ibintu bimeze neza abenshi barumvise ko Nera ari yiteguye kubakana n'umukunzi wiwe vuba kandi bagiye gukora mariage ndetse bagiye gushinga n'urwabo. abantu bariko barumva filime bariko kubyumva ko atari filime nzi yuko agiye kushimira n'uwo bikundaniye Nera n'aka kajambo hanyuma tutaraja ku musozo mbega Nera asanzwe ari umukobwa yavuze ngo barakora mugabo benshi ntibashoboye gusobanura mbega Nera asanzwe akora akazi kameze gute mu buzima busanzwe? mu buzima busanzwe nkora makeup ndakora na decor n'utundi tuntu na makeup z'ibikomere ndakora ibikomere. nk'abumva bashaka bagukeneye canke bashaka kugusanga nkaho ukorera sawa umukorera cyane nta kibanza mfise abenshi bakunda kunsanga muhira canke nk'abagiye baronka amakontakte yanje. Nera ni umukobwa akora ndi n'umurimyi. uri n'umurimyi ariko benshi barakunda kuvuga ngo abagiye bakobwa ngo bafise ingarane zinini ngo nta kintu usanga ngo urahereza amaboko cyangwa ngo nta kintu bikoze. wowe akantu bamenyesha abantu bakunda kuvuga ngo reka mvuga aka kantu urabona ahantu twicaye urabona urabona nyeneho bamwita Maître Muvayo. rero Maître Muvayo ndamuvuge kubera ko arafasha abajone benshi twicaye ngaha. Ariko Muvayo n'umubyeyi mwiza bakunze n'abazazi. urabona Muvayo kuri ibi bintu byose afise urabona ko hakiri abakozi hakiri iki ariko ibi bintu vyitirwa izina ryiza kuko niwe mastermind sivyo. rero najewe nimba no kwiyumvira ugiye kurima umva nkava muhira nkagenda kurondera umuntu andimira nitwa umva ni kuvuga rega mu bisanzwe biratahuri kuvuga ko kuba ufise ivyo nzara ushobora kuba uri umurimyi mugabo ukarimisha kandi ugasarura. rero ku bantu bakunda kuvuga ndaja gusoroma ibigori yego uragenda gusoroma neza ibigori byose nanjye tangura nzogenda gusoroma ibigori narimiye kuba ariko rero badukurikirana bumve yuko umuntu afise inzara bagiye kugira ico kibazo. nukuri nimba hari umuntu afise iwabo umurima canke itongo kandi izo nzara noneho ziranazimvye ntushobora kuzitunga uzi udakora ushobora kuzitunga udakora. nibagende barime kandi kurima ni vyiza birunguka. nimba ari ikintu nkunda kurima. mu kurangiza turashaka nyine mu majambo ya nyuma akajambo hamwe kuvuga ku bijyanye n'urukundo rwawe gato ndetse no guhanura nabo abantu baba bumva binyigiza kuba gukundana n'abantu bakuze cyangwa basumba imyaka myinshi bumva umenga byabona ko nabi mu muryango cyane
wewe nk'umuntu wumva ariko arabikora yagiye mu rukundo n'umuntu akuze ndetse yitegurira no gukora n'ubukwe nawe akajambo kanyuma wobabwira batekere kugira ngo bumve nabo. ikintu ca mbere novuga ku rukundo rwanje, abantu bose bibaza ko ibintu vyanje vyageze kure. Umuntu wese umuhungu umukobwa natinyuke ntarabe ngo uyu muntu baransura. Nkunda umuntu kubera ko wamukunze, sivyo? Udafise ibintu ufatira. Hama ku bakobwa nabo, nimba umuhungu aje kukugurira akagusaba ko mubana, nimba muvyumva kure ibihiye kubera ko twega abakobwa bavuze ngo dufise garanti. Rero niwakomeza kubenga umuhungu wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, urakoze. Naha rero turangirije ikiganiro, tukaba twari kumwe n'umutumire adasanzwe, amazina yiwe ni Bakumera, kuko benshi bamuzi kuri Nela. Nela. Umunsi niwo mutumire twari twaronse kuri Morning Burundi, twongera tubibutsa gukora subscribe, kugira abone, kugira commentaire, share, kugira tuzokomeze kubazanira n'abandi batumire batandukanye n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Dusoreje ikiganiro ndetse n'ayandi makuru mushaka kuri Mariage tuzobazanira tuzoyabaha n'ikindi gihe, ndetse n'abandi batumire. Dusoreje ikiganiro, abariko baradukurikirana murakoze cyane. murakoze. Morning Burundi, uburundi burakeye.